abahezagire cyane. Nuko nabivuze nijoro sibisa amajambo noronka nkoresha kugaragaza umunezero mfise. Tugiwe yuko tuzoza hano mu mirango wabaye umunsi mukuru udasanzwe mu buzima. Byukuri numva ngihimbawe cyane. Nijoro naramubwiye madame nti hasi nawe ntusubirayo vuba n'akaramatsi. Ariko kandi bisibyizigira yuko byugurutse. Reka muremeza yuko byugurutse. Gorora ibiganza no mwijuru bayibone baze batwongere urundi munsi. Imana ibahezagire cyane. Twayishimiye kandi nabungere biciye muri abakozi b'Imana bagiye kubisaba. Bati turifuza yuko muri ibi bihe tuzoba turimo mu turungikira umukozi w'Imana yahoze hano. Iri ni iteka rikomeye kuri jewe kandi umutima wanje uranezerewe. N'ababwira ni umuntu yirabura biragoye kumenya ko yanezerewe. Ayo ngayo bari bisizobe mwari kubona yuko akamwe ari kenshi. None uvise irangi ryirabura ariko tumutsitana karangi keza. Yesu ashimwe. Numva nezerewe cyane, ndashima gose abakozi b'Imana y'abagari bishoboka nari kubaheka ku mugongo kuko bangiriye umunsi mukuru udasanzwe. Imana ibahezagire. Kandi rero twari kumwe nijoro nti byabaye byiza yuko ngenda kuko iyo ntagenda sinari kumenya yuko abanyamirango bankunda urukundo kuko nabonye banyibitse ku munsi w'ejo. Imana ibahezagire rero. Noneho kandi sinyigiye turi kumwe. Bizoza birashoboka. Ntaje namwe muzoza mu kibati. Yesu abahezagire. Bakire rero intasho z'abantu bo mu kibati nyinshi cyane. N'abantu beza nabo nyine basa nk'uko iwanyu bamwe muraza kubabona inyuma yo gutanga nk'aho baza kuba bageze hano. Yesu abahezagire cyane. Novuga byinshi sinoheza mugabo umutima wanje uranezerewe cyane kuko nijoro naronse umwanya wo kuramukanya namwe kandi benshi bakaza bakambwira gatoyi mu gutwi gateye bya bintu wasengera byaragenze neza kandi ndiko ndabaraba byarafashe. Ndabona yuko musa neza. Ya mitwaro twasengera Imana yagiye irishura. N'abandi bitaraza bizoza. Nagoma nabashingira intaye yuko ngeze kunahangwa nagumye mbona abantu baza ngo ahanje kuguha ubuhamya yuko bya bindi mwasengera mu masengesho mirango Imana yabinkoreye. Wewe nawe waje mu mirango guteterega Imana yari yadutumiye. Ndabipfurije ibihe byiza nka bya bindi zongera bibabeko kandi. Turabasabiye kuzogira ikiganza ibihe byiza muri rishengero ryo mu mirango. Ahantu hari Imana, ahantu hariyo rezo kiretse ngavuye ko mwebeye. Ariko Imana ibahezagire. Naranezerewe mbonye ko byagenze nabisi byizigire yuko byinshi mbere jewe ntaha